Ngere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, irya nino ku mugabane w'abanyaziya, mwese muri mu bihugu bitandukanye, leta zunze ubumwe z'abanyamerika, abari mu gihugu ca Canada, mwese mudukurikira muherereye muri Zambia, abari muri South Africa, Pretoria, Juba n'ahandi ngaho muri Sudani y'ubumanuko, abari muri Kenya, Uganda, Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ahejeje kuva mu gacerere atangaza ko ibiriko biragenda bivugwa ari ububeshi. Ndayishimiye yaciye atangaza ko ibiriko bivugwa ari abadakunda igihugu, abantu banka igihugu, intovyi, abo yise intovyi, abatobera igihugu, ngo nibo babandanya kugenda bavuga ko leta y'u Burundi yaguze ibikoresho, imipanga yo gutemaguza abanyagihugu, ariko ni mu gihe Varisito Ndayishimiye ubwiwe yaciye yivugira ko imbonerakure zigomba kuronswa ibigwanisho, ibikoresho. Ndanezerewe cyane ko nabonye yuko ubu uyange no gukura ibirenge hasi yatanguye. Ndanezerewe cyane kuko ubu ndabona yuko n'uwo dukoma yokomereka, nimwiha amashi menshi cyane. Ubu uwo dukoma yokomereka nabibonye. Mbe muravyibuka umwasi ngene aho aravuga ngo turiko tubigisha gisoda, ahubwo tugira tukibigishe rero. Umuhanuzi Nehemiya igihe ariko arubaka, Imana yamubwiye ati abasi bariho wubake ugavye, umwe wese yubaka ajanjikiriye inkota mu kuboko, akaguma ariko arubaka kandi igihugu carateye imbere. Natwe rero ducungere, dukora ducunga. Nk'uko muhejeje kumviriza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yivugira wenyine ubwe ko inkota ari kimwe mu bikoresho bigomba kwifashishwa, aho bamaze igihe bamwagiriza ko imvugo Varisito Ndayishimiye yama yakoresheje ziba ari imvugo zifobetse. Ivyo ni ibigenda bitangazwa na Bob Rugurika. Bob Rugurika yemeza ko imvugo za Ndayishimiye ari imvugo zifobetse, kandi ko nabwo naho atangaza ibintu akabivuga mu mvugo zinyegeje, hari abandi nabo bazumviriza neza bijanye na situation iri ngaha mu gihugu c'u Burundi, situation politique, bagaca basigura, batahura ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aba yipfuje gushikiriza, aba yashatse kunyegeza, naho ngo izo mvugo zitumvwa na bose, ahubwo ziba ari imvugo yifashisha mu gutanga ubutumwa. Varisito Ndayishimiye, abanyagihugu benshi batanguye kuvuga ko ivyo ariko arakora ari ububisha, ashaka kuzomara abarundi afatanije n'umugambwe SNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Uyu mugambwe uragirizwa amabi benshi, gusa ubwa mbere boba bagiye gukora ibara kuko baraciye bagandagura benshi ku butegetsi bwabo. Mwaka w'ibihumbi 2015 yegeregere intureka zabaye, benshi baraciye bagandagurwa ubutegetsi bwariho, ubutegetsi bwa SNDD FDD. Uwutaragandaguwe yarafashwe ajanwa mu ibohero, uwagize amahirwe ari mu ibohero yari arapfunze. Benshi bahagaritswe n'ubwo butegetsi babagiriza ko bagumuka, kandi ko ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa SNDD FDD.
abandi bagize amahirwe bajabutse imipaka y'igihugu c'u Burundi baromoka barahunga. Benshi bahungiye mu gihugu ca Tanzania, abandi bahungira mu gihugu c'u Rwanda, abandi berekeza mu gihugu ca Kongo. Uwutarafunzwe, uwutaragandaguwe akaba ari mu buhungiro, ubu ni impunzi. Aho baciye bahungira, leta y'u Burundi ibandanya kubakurikiranayo. Bamwe baragiye bicigwayo, abandi baragambaniwe ku butegetsi bw'ibihugu bahungiyemwo ngo bubacure ku nguvu bubirukane. Mu gihugu ca Tanzania murazi ukungene umutekano w'impunzi vyifashe, bariko barabirukana ngo bagaruke ngaha mu gihugu c'u Burundi ku nguvu. Abanyagihugu bariko barahunga ubutegetsi bwa CNDD-FDD muri kino gihe, abariko barahungira muri Tanzania bari guhita bankigwa ubuhungiro bakirukanwa ku butaka bwa Tanzania. Ivyo vyose ngo vyakozwe n'ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Abahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko, leta y'u Burundi yagerageje kuja kubasaba kubaka ngo ico gihugu kibarungike ngaha mu Burundi, ariko ico gihugu bivanye n'uko casinye agateka casinye amategeko mpuzamakungu agenga agateka kazina muntu, mbere kandi kikaba carateye ko umukono ku mabwirizwa ya HCR agenga impunzi. Ico gihugu caranse gutanga izo mpunzi ngo kizirungike ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo biboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ashaka arondera izo mpunzi zaciye zihunga ico gihugu ku nguvu, ku mbaraga, kugira ngo babandanye babahemukira, babandanye babagirira nabi. Ivyo rero ngo bikaboneka ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi abari ku butegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngo bamwe bakaba babita ko ari ibinywamaraso, ngo ni abicanyi, abagome, baranyuruza umunsi ku munsi, barafata abantu bakajana mw'iperereza, bakaja guhohotera muri torture. Ivyo rero vyose biriko biragenda biba ngaha mu gihugu c'u Burundi, bikaboneka ko umukuru w'igihugu ari we avyinyegeje inyuma, kuko umukuru w'igihugu aramutse afashe ingingo zihana abo bose bakora amabi, ata n'umwe yozosubira gukora amabi nkajya ariko arabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Sylvestre Ntibantunganya aheruka gutangaza ko nta disipurine iri mu bategetsi b'igihugu c'u Burundi, ngo Burundi burafise abategetsi badafise disipurine, kuva ku mukuru w'igihugu gushika kuwo hasi ku mutoyi batwara igihugu, ngo nta disipurine bafise. Ivyo vyose aho uwahoze ari umukuru w'igihugu aca abivuga muri publique, akabibwira abanyagihugu, nawe ngo biba vyaramurengeye akabura ukungene abigenza, ngo yarahanuye banse kumva. Abo bose rero umukuru w'igihugu arahanurwa ntiyumve, nk'uko uyu Sylvestre Ntibantunganya yaciye agenda abishikiriza, ngo bikaboneka ko ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bubandanya kugambirira gukora ikibi, gukora nabi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umutama Agatogwasa akaba ari umwe mu bagomba kuba bahemukirwa umwanya n'umwanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, bashobora kumugandagura. Ngo haraguzwe imipanga nk'uko mubiraba, imipanga yaraguzwe ishikirizwa imbonerakure. Izo mbonerakure akaba arizo ziteguriye gukora amabi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mwagiye mwumviriza ibiziga biriko biragenda bitogwa, ubwicanyi burabandanya gukorwa umwanya n'umwanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubwo bwicanyi atabandi bariko babukora, atabandi bariko babugira, utari imbonerakure zaciye zironswa ivyo bigwanisho.
Niba ushaka gushikiriza iciyumviro cawe woja hasi ngaho handitse komanteri ugaca ufyondako hama ukarungika iciyumviro cawe. Wewe utari wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza fyondako, niba kandi ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwaje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka.